Muy buenos días, hombres y mwaramutse mujeres de bagabo negocios n'abagore del b'abanyamwete Evangelio del bakora Reino. mu butumwa bwiza Es para bw'ubwami. mí una bendición Kuri grande estar jewe con ustedes n'umugisha en esta udasanzwe kubana ocasión namwe muri uno para mwanya compartir unos momentos kugira de ngo compañerismo musangire alrededor namwe del umwanya programa wo divino kuyaga ku correspondiente mugambi a nuestro w'Imana tiempo ugenewe iki y gihe ver cacu, nuko cómo turabe hombres y mujeres ingene abagabo de negocios n'abagore b'abanyamwete trabajaron en la obra de bakoze Dios mu en gihugu tiempos c'Imana mu pasados bihe y vyaheze, fueron bendecidos, nuko y barahezagirwa. como también en nuestro N'ingene tiempo kandi mu gihe cacu hay naho hombres y hariho mujeres de abagabo negocios, n'abagore comerciantes, b'abanyamwete que bakora también cane, trabajan nabo en la nyene obra de bakora Cristo mu gihugu y ca son Kristo, bendecidos también. kandi nabo nyene barahezagirwa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu Para no mencionar muchos, kugira ngo ntiturondogore cane. tenemos Turafise Abraham, Aburahamu, un hombre de negocios, umuntu w'umunyamwete, umukozi, tenía sus rebaños de yari afise ovejas, umukuku wiwe w'intama, tenía vacas yari también, afise n'inka nazo, tenía bueyes, yari afise tenía ibimasa, yari afise iki kandi, mulas, yari afise burros y ingamiya mulas y de todo. n'amafarasi n'ibindi. y vean ustedes cómo Kandi él servía a nimwitegereze Dios, ingene yakorera Imana, aún diezmaba también a ndetse Dios. agaha n'icicumi Y Imana, Dios lo bendecía, kandi Dios Imana era con él, yaramuhezagira. Imana y era bendecido Abraham, yagumanye nawe, su nuko esposa Aburahamu arahezagirwa y toda su n'umufasha familia y wiwe, todos los que trabajaban kandi con Abraham también n'umuryango wiwe n'abakorana eran n'Aburahamu bendecidos. nabo nyene barahezagirwa. Luego Hanyuma Abraham le siguió Aburahamu yakurikiwe nande? Isaac, Na Isaka, otro hombre de negocio, el uwundi cual muntu heredó w'umunyamwete w'umukozi todo lo de ari Abraham, we porque yarazwe dice que ivy'Aburahamu Abraham byose, dio a su kuko hijo Isaac biravugwa ko todo Aburahamu yahaye lo que Isaka tenía, toda ivyo su yari afise herencia, byose, y a los ubutunzi demás bwiwe hijos bwose. como Abandi bana biwe nabo nka Ismael Ishimayeli y los 6 hijos hamwe n'abana de Ketura, batandatu ba Ketura, dio dones, yarabagabiye regalos, abaha y los envió utuganuke, lejos de Isaac. nuko abarungika kure ya Isaka, y así no iban a molestar a Isaac, kugira ngo ni le iban a bityo hacer la, ntibazo bashavuze hacer la Isaka guerra a Isaac, canke ngo ni le batere iban a estar Isaka, reclamando canke ngo que babe querían bariko una parte de la barasaba herencia ko de nabo ellos también. bashaka igice Porque cuando c'umurage, están muy cerca, kuko iyo bari los demás hafi herederos abandi o los baragwa demás que son canke abandi hijos bana de la misma persona que b'uwo partió, muntu nyene bavuye mu mubiri seguida quieren que babandanya le den bashaka una ko parte a ellos. yobaha Pero igice Abraham cabo, había ariko dado Aburahamu todo lo yari que yahaye tenía ivyo yari afise vyose a abiha Isaka, el hijo de la promesa, umwana w'isezerano, el primogénito umwana de w'imfura Abraham por w'Aburahamu medio de Sara. biciye muri Sara. Ese era el que recibiría la Uwo niwe yari bendición kuronka umugisha de la primogenitura. w'ubusamuragwa. Y ahora Abraham le dio Aburahamu todo rero lo que tenía. yamuhaye ivyo yari afise vyose. luego, Hanyuma Vean ustedes, fue un hombre de mwitegereze, negocios también, nabo nyene yabaye umuntu w'umukozi con sus w'umunyamwete, rebaños de ovejas, afise umukuku tenía wiwe w'intama, vacas, yari tenía afise inka, yari afise bueyes, ibimasa, pues tenían que arar. nuko rero yaterezwa sembrar, kurima agatera. Y para eso se Nico requieren gituma bueyes para yari arar. akeneye ibimasa Y vyo también kurima, en aquellos tiempos ndetse kandi usaban muri ico hasta gihe baranakoresha burros, yo creo que era también. n'ingamiya, ndibaza yuko bazikoresha. y todo eso. N'ivyo bintu vyose, Y era un hombre de negocios kandi yari umuntu que era w'umukozi prosperado por cane, Dios, yatejwe imbere n'Imana, y le iba bien kandi vyamugendekera a neza. Isaac. Isaka Luego también Isaac hanyuma kandi tuvo el mismo Isaka problema que tuvo Abraham. yagize Que tuvo una ikibazo esposa Aburahamu que era yagize, yari afise umugore w'ingumba, Pero ariko así como Dios abrió la matriz nk'uko de Imana Sara, la yazibuye rejuveneció inda ya Sara y ikamusubiza dio a itoto, Abraham por medio de Sara un nuko hijo. igihe Ahora Aburahamu biciye muri abrió Sara la matriz umwana, a rero Rebeca. yarahejeje izibura n'inda ya Rebeka, nuko Vemos que Isaac tuvo turabona ko Isaka 2 hijos yavyaye abana babiri luchando allá en el vientre bagwanira de hariya Rebeca, mu nda ya y Rebeka, eran 2 naciones kandi yari amahanga abiri representadas en esos 2 hijos ashushanijwe n'abo bana que babiri Isaac tendría. Isaka yari kuvyara. Porque miren, Kuko mwitegereze, siempre buri gihe las cosas grandes ibintu comienzan bikomakomeye con una bihambaye sola cosa. bitangura y pequeño. ari ikintu kimwe kandi gito. Ven, el cuerpo nuestro Muraba umubiri comenzó wacu watanguye muy pequeñito en ari forma muto cane, microscópica, ubonegwa mu vyuma,
y comenzó allá esa nuko manifestación de ese hatangura cuerpecito en el ukwigaragaza vientre k'uwo mubiri de muto nuestra madre mu terrenal, nda pero ya ba mama bo estábamos ku en los isi lomos ariko twari de tukiri nuestros padres, mu rura de rwa nuestro bavyeyi padre bacu terrenal, abavyeyi bacu bo ku isi y ba luego data bacu pasamos hanyuma por medio de la unión de papá y mamá twimukira biciye mu bumwe bwagizwe na papa na mama ese lugar donde twimukiye el óvulo mwa kirya es kibanza fertilizado aho por el intanga espermatozoide y'umugore y ahí ihura se va n'intanga formando el cuerpo. y'umugabo nuko ngaho hagakorerwa umubiri en forma microscópica ariko sigue ubonegwa creciendo mu buryo después, hasta bw'ivyuma que ya ubandanya se ukura hace visible, kugeza aho ushobora pero está kuboneka todavía ariko invisible a la vista humana, pero ya ntiwari bwaboneke Agresivo. mu maso y'ibiremwa abantu ariko después de cierto wari tiempo, wakuze normalmente a los nyuma 9 y'igihe meses, runaka nyuma y'amezi nace ese 9 cuerpecito, uwo mubiri uravuka y todavía es pequeño, pero después sigue ukiri muto creciendo, ariko y miren ubandanya ya cómo gukura ustedes están. ariko mwitegereze ubu Ya uko están mungana grandes, llegaron a la mwarakuze estatura mushika máxima mu que iban a gihagararo gikwiye mwaterezwa ya para gushikamwo arriba crecieron los que mu iban a burebure crecer. mwarakuze uko mwaterezwa gukura Para los lados crecen no mu ustedes todo lo que kuvyibuha quieran. muravyibuha de acuerdo uko a lo que mushaka comen. kose bivanye n'ivyo mufungura Ahora rero vean ustedes cómo murabe en el vientre de ingene Rebeca mu nda estaban ya dos rebeka naciones harimwo amahanga abiri representadas, esas dos naciones, ayo mahanga abiri esos dos niños. ashushanwa Y n'abo bana consultó babiri Rebeca a Jehová, a nuko Dios, rebeka araheza a causa aza de kubaza esa lucha que imana había dentro ku de bijanye ellos, n'urwo una rugamba guerra. rwari ruri muri we Y intambara yari iri muri we Dios le dice, nuko imana le iramubwira contestó iti iramwishura que en su vientre ko mu nda había yiwe dos naciones, hari dos harimwo pueblos, amahanga dos abiri naciones, amahanga abiri y que kandi ko el mayor mukuru serviría al menor. azokorera mutoya Así es que Jacob, nuko tratando rero yakobo de salir primero, de nacer yagerageje primero, kuvuka ubwa a él mbere no le convenía nacer ariko we primero, ntivyari vyamugenewe kuvuka le ubwa mbere convenía nacer después. vyari vyamugenewe menor. kuvuka hanyuma kuba mutoya En su nacimiento, mu mavuka y yiwe luego, hanyuma vean ustedes, mwitegereze es el segundo, el menor. uwa kabiri niwe Esaú muto es el mayor porque esawu nació niwe primero, mukuru kuko yavutse aunque ubwa fue mbere cosa de segundos, nubwo yabaye porque vino uwa kabiri agarrado Jacob kuko yakobo de los talones, yaje amufashe o yaje sea, amufashe del calcañar ikirenge ni ukuvuga ngo amufashe ku de Esaú, gitsintsiri ca porque esawu estaban luchando allá, kuko bariko baragwanira y Jacob estaba ngaho luchando por la bendición de la yakobo yariko primogenitura, aragwanira pero umurage ya Dios w'ubusamuragwa ariko imana sobró, yari y ibizi sabía kandi quién imana iba a yari nacer yabikoze primero y yari quién izi iba a nacer uwuzovuka ubwa después, mbere y n'uwuzovuka por ubwa eso nyuma echó la ico bendición gituma yashize sobre umugisha el que iban a nacer después. ko wari Por kuvuka eso ya Dios hanyuma hablando. ico gituma imana yari yamaze Hay dos kubivuga naciones ati hari amahanga abiri en tu vientre ahí, ati hari amahanga abiri mu nda yawe el mayor kandi mukuru servirá azokorera al- o sea, mutoya ni ukuvuga que al mayor ni ukuvuga yuko mukuru habló la palabra ya de que vendría a yavuze ser él quien le ijambo serviría, ko azohinduka uwuzokorera mutoya ni ukuvuga ngo yari yamutanze el menor. yari yamugize nk'umushumba wa mutoya Y a Jacob yakobo lo nawe dio como señor yari yamugize del mayor. nka shebuja wa mukuru Y ahora rero vean cómo esto murabe ingene ivyo va materializándose de etapa en bigenda etapa. vyigaragaza uva mu ntambuko uja mu yindi kandi Luego Jacob lucha por la bendición de la primogenitura, hanyuma se la yakobo compra a su hermano y luego amaze más kugwanira adelante umugisha w'ubusamuragwa akawugurira va mwene donde su se padre para que le eche la bendición de akaja la imbere ya se primogenitura, kugira ngo el cual amuhe estaba umugisha ciego, w'ubusamuragwa y ari no we veía, yari por impumye supuesto, ntiyabona y kandi Dios sobre todo eso, n'imana porque yari si yakoze llega a muri ver, ivyo byose kuko iyo hubiera aza echado la kubabona bendición sobre quién? aba yahaye umugisha Sobre nde Esaú. aba yahaye umugisha esawu Porque kuko Isaac amaba a Esaú, isaka yakunda esawu y Rebeka rebeka amaba nawe agakunda Jacob. yakobo Y ahora rero vean la bendición cae murabe sobre Jacob. umugisha waguye kuri yakobo Y Jacob, kandi yakobo aunque su hermano Esaú era rico nubwo también, mwene wabo esawu pero yari Jacob umutunzi era el que tenía ariko la yakobo bendición de niwe Dios. yari afise umugisha w'imana Tuvo que salir fuera del territorio vyabaye donde ngombwa vivía ko ava mu gihugu por yabamwo un tiempo, amara igihe 20 runaka imyaka o 20 y algo de años, canke 20 n'iyirenga y luego regresó, hanyuma rico, aragaruka atunze salió sin nada. yagiye atana Pero kimwe bien, afise llevaba ariko la mwitegereze bendición de la primogenitura, yacanye umugisha Y el w'ubusamuragwa que tiene la bendición de kandi la ufise umugisha primogenitura es w'ubusamuragwa rico, niwe aunque no mutunzi tenga nada. nubwo atana kimwe aba afise En algún momento se umwanya uriwo materializará wose esa bendición de uwo la mugisha primogenitura w'ubusamuragwa produciéndole uzokwigaragaza
materializándole bendiciones del nuko cielo y higaragaza de la imigisha yo tierra mu también, ijuru hamwe n'imigisha yo ku con isi grandes riquezas celestiales mu butunzi y bwinshi terrenales bwo mu también, ijuru ndetse n'ubwo ku materiales isi ubutunzi y bw'ibifadika espirituales también, ndetse n'ubwo mu buryo bw'impwemu principalmente las cyane espirituales cyane son ubwo mu las buryo que más bw'impwemu tienen valor. nibwo bufise agaciro Y kadasanzwe ahora vean ustedes rero Jacob, murabe un namwe hombre de yakobo negocio, con umuntu ovejas, con w'umukozi bueyes, afise con vacas, intama con amapfizi camellos, ibimasa con burros, afise ingamiya y todas n'amafarasi estas cosas, hamwe n'ivyo bintu byose servía a Dios. yakorera imana Era bendecido de Dios, yahezagiwe fue por la n'imana bendición de Dios, la n'umugisha bendición de la w'imana umugisha primogenitura, busa muragwa que toda esta riqueza niwo vino para watumye ubwo Jacob. butunzi bwose buza kuri yakobo Y kandi así fue también con el uko niko pueblo de kandi Egipto, byabaye el ku ihanga cual ry'abaheburayo era un hariya pueblo muri esclavo, egiputa ariryo ryari pero por la ihanga ry'abaja bendición de Dios, ariko kubw'umugisha w'imana obtuvo toda esa riqueza barose burya butunzi y salió bwose rico con nuko grande riqueza basohoka como Dios le había batunze bafise dicho a ubutunzi Abraham. bwinshi nk'uko imana yari yabibwiye aburahamu en el Génesis capítulo mw'itangura 15 igice cya verso 15 12. umurongo wa 12 ukabandanya Y ahora vean, rero Jacob murabe fue un yakobo hombre yabaye umuntu rico, w'umutunzi también lo había sido ese Isaac, lo kandi había ni nako sido isaka también yari Abraham. ari ni nako Y ahora aburahamu el yari pueblo ari hebreo ihanga tiene ry'abaheburayo la rero promesa rifise de ser un pueblo isezerano rico. ryo kuba ihanga Sale de la ritunze esclavitud con rizova grande mu riqueza. buja rifise Sale ubutunzi rico. bwinshi riva En mu buja 400 rifise ubutunzi mu myaka años de amajana ane esclavitud, mu mira myaka todo amajana lo ane que- y'ubuja lo que Dios le mwitegereze había almacenado. ivy'imana yari yababikiye Y ahora salen ricos rero bavayo batunze kugira ngo ser establecido como un pueblo, bashigweho una nación, nk'ihanga nk'igihugu libre y cigenga soberana, cikukiye con sus propias leyes gifise dadas por Dios amabwirizwa a yacu través del yatanze profeta n'imana Moisés. biciye mu vugishwa n'imana mose Y por eso él fue kandi nico gituma legislador. yabaye umushinga amateka canke Y uwujeje Dios gushiraho dice amategeko en su kandi palabra imana que iravuga mu Dios ijambo es ryayo yuko el imana legislador de su ari pueblo. Pero tuvo umushinga que usar un amateka profeta w'ihanga y ryayo a ese profeta ariko vyabaye darle ngombwa ko ikoresha umuvugishwa esas n'imana leyes nuko y él umuvugishwa las dio n'imana al pueblo. atanga Por eso, imuha Dios, ayo mabwirizwa el nawe araheza ayaha abantu legislador de ico su gituma pueblo, imana ari umushinga amateka por w'ihanga medio de ryayo Moisés, biciye muri dio esas mose leyes y por yatanze consiguiente ivyo Moisés vyagezwe mu yandi majambo es mose llamado también yitwa kandi legislador. umushinga amateka canke umuntu ajejwe gushiraho Y ahora, amategeko rero es como Dios es el que da a conocer todas las ni cosas nk'uko del imana futuro. ariyo Por imenyekanisha eso ibintu Dios byose bigiye kubaho es ico gituma Dios imana profeta. ari imana umuvugishwa Y por n'imana eso cuando se hizo ico carne, gituma igihe yambara umubiri vino a ser yahindutse Dios manifestado en carne en la imana forma yigaragarije de mu un mubiri profeta. mu buryo bw'iki bw'umuvugishwa Y n'imana por eso kandi nico gituma a todos los que él abantu bose envía para dar a conocer irungika kugira las ngo cosas que Dios bamenyekanishe ibintu quiere que el imana pueblo conozca, ishaka ko abantu bamenya lo envía con un espíritu de profeta. ibarungika bafise impwemu y'ubuvugishwa Y n'imana por eso son llamados ico gituma profetas, bitwa bavugishwa porque n'imana Dios kuko está imana en ese hombre ibiri muri uwo para dar a muntu conocer kugira ngo las cosas amenyekanishe que han ibintu de suceder. bigiye y kubaho profetiza el Espíritu Santo nuko por medio mpwemu yera agahanura de ese hombre, de biciye ese muri uwo profeta, muntu ese umwe hombre muvugishwa habla n'imana uwo ungido muntu akavuga con el Espíritu Santo. asizwe na mpwemu yera y pone su palabra en la boca nuko igashira ijambo de ese ryayo hombre. mu kanwa k'uwo muntu y esa es la palabra de kandi Dios, la iri voz jambo de Dios por ry'imana ijwi medio ry'imana de biciye carne mu mubiri humana. Es una w'umuntu voz de dónde? ni ijwi rya Del hehe cielo. ryo mu ijuru Jesús preguntó en una ocasión yesu igihe kimwe yarabajije cuando decían igihe bavuga cosas en contra de Jesús ibintu vyo kurwanya y aún en yesu contra de Juan el Bautista. ndetse en no kurwanya aquellos tiempos. yohana umubatizi Jesús muri ico gihe preguntó en una ocasión yesu yarabajije igihe kimwe cuando le preguntan, eso igihe fue bamubaza parece que fue aho cuando Jesús n'igihe vio yesu las mesas de los cambistas. n'igihe yesu Que le yirukana preguntan, abahumanya "¿Con qué autoridad urusengero baramubajije bati mbega has n'ubuhe hecho bubasha bugutera gukora ivyo No tenía la autoridad del sumo sacerdote ntabwo yari afise ububasha bw'umuherezi ni mukuru ninguna autoridad. canke ububasha na de ir al bumwe templo. bwa hariya mu rushengero Y él nuko les dice, arababwira ati yo también os haré una pregunta ati nanje reka ndababaze a ustedes. ati reka ndababaze Y entonces les contestaré. nuko ndaza quiere decir, guheza les diré, ndabishure yo les diré bisobanura ati con qué ndaza autoridad kubabwira hago esto, ndaza kubabwira pero ububasha primero butuma nkora ibi contésteme ati ariko bwa una mbere pregunta. mubanze munyishure iki kibazo canje El bautismo de Juan. ati es umubatizo esa wa ocasión, yohana mbega nico gihe ga El migeri bautismo de Juan. ati umubatizo wa yohana ¿De dónde era? mbega wari wavuye hehe ¿Mateo qué? mateyo kangahe Vamos a leerlo directo aquí. reka tugire ko tuhasome Mateo 21:12. mateyo 21:12
Miguel, por aquí no. Miguel, aha. Sí, pero no habla aquí de Juan. Ariko ntavuga kuri Yohana. Tenemos que buscar a Dutegereza kurondera Marco 11 Marko o 11 Lucas canke 19. Luka Yo busco 19. Lucas 19 y tú buscas Marco 11. Reka ndondere Luka 19 nawe urondere muri Busca a Marco Mariko. y yo a Lucas. Rondera muri Mariko nanje muri Luka. No está por aquí tampoco. Busca, Naha busca siho. en la concordancia por ahí Raba neza donde dice bautismo o Juan. ahavuga umubatizo wa Yohana. ¿Cuál fue, Benji? Nihega Benji. De Lucas 20, que Muri Luka 20. el verso. Murongo. Sí. Ego. Sucedió un día que Umunsi uri enseñando izina Jesús al pueblo en el yigishiriza abantu templo mu y rusengero anunciando el evangelio, avuga ubutumwa llegaron los bwiza principales abaherezi sacerdotes y bakuru los n'abanyabwenge escribas b'ivyanditswe con los ancianos bazanana kuri we y le n'abashinga hablaron ntahe diciendo, baramubaza "Dinos, bati ¿con tubwire qué autoridad nububasha haces ki estas bugutera cosas? gukora ivyo ¿O quién es el que canke te ha ninde dado esta yaguhaye autoridad?" ubwo bubasha Fue cuando n'igihe volcó las mesas de los cambistas y todo. yirukana abahumanya urusengero n'abandi Respondiendo Jesús les dijo, arabishura os haré ati yo también una pregunta. nanje hingenda babaza ijambo Respondedme. mumbwire El bautismo de Juan none ¿era ukubatiza del kwa cielo Yohana o de los kwaturutse hombres? mw'ijuru canke se mu bantu Entonces ellos discutían entre sí biburanya muri bo diciendo, bati si decimos del cielo, nitwavuga dirá, tuti ¿por qué, nitwavuga tuti ni pues, mw'ijuru no le creísteis? ahava tubaza ati niki Y si cababujije decimos kumwemera de los hombres, ariko todo el nitwavuga pueblo nos tuti ni mu bantu apedreará, porque están abantu bose persuadidos baradutera de que amabuye Juan kuko bemera era badakekeranya ko Yohana Y yaravugishwa respondieron que no n'Imana sabían de dónde fuese. bamwishura yuko Entonces batazi aho Jesús les kwavuye dijo, Yesu tampoco os arababwira diré ati con nuko qué rero autoridad nanje simbabwira ububasha estas cosas." bunkoresha ivyo Y ahora rero el bautismo de Juan era hecho aquí en la tierra, umubatizo wa Yohana Pero ¿de dónde wakorerwa era? ngaha kw'isi ariko Del wari cielo. uwahehe wo mw'ijuru fue ordenado por Dios, fue ordenado de yari Dios yabitegetswe desde el n'Imana cielo iri mw'ijuru para Juan kugira ngo realizar Yohana esa labor. akore uwo murimo ico Y gikorwa ahora nuestro hermano Branham rero en un mwendata mensaje Branham dice mu butumwa bumwe que habrá yaravuze un ko trompetazo del hazoba cielo. inzamba Debe yo ser el mw'ijuru mensaje del rapto. vyoba biri mu No tiene butumwa ahí la- bw'izamurwa ntabwo mfise ngaho Y los muertos en abapfuye Cristo bizera resucitarán Kristo primero. bazozuka ubwa mbere Un trompetazo del cielo. inzamba yo es la gran mw'ijuru voz de trompeta, nico irenga trompeta ry'inzamba final. canke inzamba ya nyuma Y ese trompetazo gran kandi iyo voz de trompeta, nzamba trompeta ico irenga final. ry'inzamba ¿De canke dónde inzamba es? ya nyuma Del ni cielo. yahehe niyo mw'ijuru Y esa es la gran voz de kandi trompeta, iryo niryo trompeta jwi rirenga final ry'inzamba del canke inzamba ya evangelio nyuma del reino iyo ubutumwa bwiza siendo bw'ubwami predicado buriko en la buravugwa tierra buvugwa por kw'isi el ángel del bukavugwa Señor Jesucristo. n'amarayika w'umwami Yesu ¿Y de Kristo dónde es ese mensaje kandi ubwo butumwa del ángel del bwa marayika Señor w'umwami Yesu Jesucristo, Kristo el ni ubwa mensaje hehe del ubutumwa evangelio del reino? bw'inkuru nziza y'ubwami ¿De dónde es? ni ubwa hehe ¿Del cielo o de nubwo la tierra? nubwo mw'ijuru canke Del nubwo cielo. mw'isi nubwo mw'ijuru ¿Y de dónde era el mensaje kandi ubutumwa que trajo San Pablo a la primera edad mutagatifu de la Pawulo iglesia? yazanye mu gihe ca mbere c'ishengero Del cielo ry'abanyamahanga o de la bwari ubwa tierra? hehe bwari ubwo Del mw'ijuru cielo. canke mw'isi bwari ubwo mw'ijuru ¿Y el del segundo ángel? ubwa marayika ¿Y wa el kabiri del nawe tercero, del cuarto, n'ubwo wa del quinto, gatatu del wa sexto y kane del wa séptimo? gatanu wa gatandatu n'uw'indwi Del cielo. bwari ubwo mw'ijuru Vean ustedes de dónde es ese murabe trompetazo iyo nzamba del evangelio del reino. aho izituruka iyo nzamba y'ubutumwa bwiza Esa gran bw'ubwami voz de trompeta, iryo jwi rirenga trompeta ry'inzamba final. canke La inzamba voz ya de nyuma Cristo, ijwi rya Kristo clamando como cuando ruge un asemerera león y nk'uko siete intare truenos yivuga emitiendo sus imituragaro voces. ndwi igaturagara amajwi yayo La voz de Cristo, ijwi rya Kristo la voz del cielo, ijwi ryo mw'ijuru en la tierra hablándole rikavugira a todos los ku hijos isi ribwira e hijas de Dios. abahungu bose n'abakobwa b'Imana y ahora así como rero Abraham, nk'uko Aburahamu Isaac Isaka Jacob na Yakobo fueron hombres de negocios que babaye estuvieron, abantu b'abakozi cyane b'abanyamwete bakoranye n'Imana y Dios dijo de Abraham kandi Imana ikavuga Abraham kuri Aburahamu ko su Aburahamu ari inshuti yayo es conocido Abraham como Aburahamu azwi el amigo de Dios. nk'inshuti y'Imana Y
kandi Vean ustedes cómo estos hombres de tegereze negocios, ingene abo bantu de las b'abanyamwete diferentes etapas bo mu ntambako zitandukanye bíblicas, za Bibiliya que sirvieron a Dios, bakoreye Imana, usaron de sus negocios bakoresheje para la obra de ibikorwa Dios, y byabo Dios babikoresha mu los gikorwa c'Imana, nuko grandemente. Imana irabahezagira cane. Job en una ocasión dijo, Yobu Jehová igihe dio, kimwe yavuze ati y Jehová uhoraho quitó, sea niwe el nombre de yagavye Jehová bendito. kandi niwe agabuye, ati izina Reconoció ry'uhoraho que rihabwa lo que él umugisha. tenía, Yamenye yuko se ibyo lo yari había afise dado byose ari Imana yari yabimuhaye, riquezas y ubutunzi también ndetse kandi sus hijos. n'abana biwe. Y luego Hanyuma que Job pasó por su prueba, Yobu amaze guca mu difícil, kigeragezo ciwe Dios lo kigoye, restauró Imana y le yarabimusubije, restauró nuko los imusubiza hijos, le dio abana biwe, hijos de nuevo imuha abandi bana, y fueron nuko sus hijas las abakobwa biwe jóvenes baba más bellas ugwaruka de ese rwiza territorio. cane muri ico gice, muri ico kibanza. Tuvo de nuevo hijos Yongeye e hijas, kugira abahungu n'abakobwa tuvo kandi ganados, agira todo en n'ibitungwa forma multiplicada. byose mu buryo bw'umusesekara, byose yabigize mu buryo bugwijije Quizás cane. Kumbure Las primeras hijas e hijos abahungu ba mbere n'abakobwa de Job no ba eran Yobu tan hermosos, tan ntabwo bellas las hijas, bari beza cane pero b'abanyakaranga abakobwa, ariko mwitegereze recibió la hanyuma restauración igihe de su vida, de su yahabwa salud, yagarurirwa ubuzima bwiwe, de su amagara familia, yiwe y todo, akagarurirwa Dios le dio n'umuryango nuevamente wiwe, byose hijos, Imana yongeye y kumuha ahora, abana. vean Rero ustedes, mwitegereze quizás kumbure los hijos abahungu e hijas de Dios, n'abakobwa al b'Imana venir en estos mu cuerpos kuza muri ino mortales, mibiri ipfa no serán tan hermosos y ntabwo tan bellos, bazoba ari beza cane b'abanyakaranga, cuando ariko igihe sean restaurados con un cuerpo bazogarurwa eterno mu mubiri uhoraho para vivir por toda la kugira ngo eternidad. babeho ibihe bidashira, Ahí estará aho lo máximo que Dios tenía para sus hijos. hazoba hari umusesekara, En ibintu todos los bikwiye sentidos. Imana yari ifitiye abana Porque bayo ahí bose estaremos mu buryo todos bwose, kuko aho twese a imagen y tuzoba semejanza dufise ishusho na de kameremere nuestro amado k'umukundwa wacu Señor Jesucristo. umwami Yesu Kristo. Un cuerpo eterno, Umubiri uhoraho, eso es lo máximo que puede tener uwo como ni wo mubiri cuerpo ukwiye, una persona. umubiri umuntu ashobora kuronka, umubiri Y ahí atangorana estará ufise todo lo umubiri que ukwiye. Aho niho rero Dios quería hazoba para cada uno de ustedes, ivy'Imana yipfurije para umwe mí wese muri también. mwebwe na jewe kandi. antes de nosotros tener este Imbere cuerpo, yuko tugira uno mubiri, y Dios nuko ver y determinar Imana que ibone tendríamos este kandi cuerpo, ikagena ko antes de tuzogira eso, uno mubiri. Imbere yaho Él vio y determinó, yarabonye kandi inagena predestinó itoranya el cuerpo kera eterno que umubiri nosotros- uhoraho nosotros twebwe tendríamos. tuzogira. O sea que ese cuerpo Ni ukuvuga eterno yuko es uyu primero mubiri uhoraho que este cuerpo ari wo wa mbere terreno. kuri uno mubiri ¿Y wo cómo que es wo ngaha primero? kw'isi. Es primero Mbega ni uwa mbere en la gute? mente de Dios. Ni uwa mbere mu vyiyumviro Es vy'Imana, primero en ni el uwa programa mbere de Dios. mu mugambi, mu nteguro y'Imana, Y ese es el kandi cuerpo en la uwo perfecta ni wo mubiri voluntad de uri mu Dios. bugombe Eso es buhuye n'ubugombe eterno. bw'Imana, nico gituma ari umubiri uhoraho. Y ahí tendremos todo lo Aho que rero tuzogira Dios predestinó ivy'Imana yaduteguriye que nosotros kera tendríamos ko twebwe en tuzogira el cuerpo mu físico. mubiri w'inyama, Inmortalidad, mubiri udapfa, juventud ubuyabaga, y la belleza que Él hamwe haya n'ubwiza determinado yamaze kugena en cuanto a lo que es ku belleza. bijanye n'ico para ari co kuba mwiza imbere y'Imana. Toda la belleza y Ubwiza hermosura que bwose Dios hamwe haya n'uburanga determinado Imana yagenye para darnos kugira en el ngo nuevo cuerpo. izobiduhe mu mubiri musha, Y todo el conocimiento de Dios. hamwe n'ubumenyi bwose ese nuevo bw'Imana muri uwo mubiri Y ahí mushasha. tendremos las Aho dos rero conciencias tuzogira como, integerabwenge juntas, zibiri zimeze gute, ziri hamwe, y seremos como kandi nuestro amado, tuzoba Señor nk'umukundwa Jesucristo, wacu Mwami Yesu Kristo sabiendo mu kumenya ibintu byose, y conoceremos kandi como somos conocidos. tuzomenya rwose nk'uko natwe twamenywe rwose. En ese cuerpo eterno Mw'uwo mubiri uhoraho conoceremos todas las cosas. tuzomenya ibintu byose. Ahora, Rero el conocer como somos conocidos se cumple kumenya rwose nk'uko natwe También twamenywe rwose bishitswa conociendo a Dios kandi tumenye manifestado Imana yigaragarije en este tiempo final. muri iki gihe Porque en las c'iherezo, 7 edades kuko ibihendwe Se vy'ishengero conocía
y se veía como un bayimenya espejo bakayibona nk'abayirabira mu byijiji mu mwijima ahantu porque las 7 hijimye edades kuko corresponden al ibihendwi tiempo de la noche y por bishushanwa eso se n'igihe veía cy'ijoro nico el gituma lugar oscuro bayibonera y ahantu no se hijimye podía ntibashobora comprender rero gutahura todo byose lo de Dios. iby'Imana Pero en byose esta edad, la edad de la ariko piedra muri iki angular, gihe que igihe es la cy'ubureko edad bw'imfuruka aricyo gihe de la luz, c'umuco porque es la edad del kuko sol. ni igihe cy'izuba ¿Y dónde está el sol presente? kandi Pues aho hay izuba riri ubu nuko Las rero hari tinieblas, umuco ¿qué? umwijima Huyen. ugira iki Y ahora en la urahunga edad de la luz, la rero edad mu gihe del sol, c'umuco igihe cy'izuba es que entonces podemos niho rero ver dushobora kubona imbonankubone durante la noche si estamos en Mwijoro, un lugar oscuro turi mu kibanza kirimwo y umwijima hablamos los unos con los nuko otros en un tukavugana lugar hagati oscuro, yacu mu kibanza cijimye estamos viendo como un espejo, tuba como turiko en un turaraba espejo, nk'abarabira en mu un lugar oscuro. byijiji mu kibanza kirimwo No nos umwijima distinguimos muy bien, ntabwo twoshobora no nos gutahurana estamos neza viendo claramente, ntabwo twoba turiko pero turabonana cuando sale el neza sol, ariko izuba entonces nos ryatse podemos mirar nuko y rero nos dushobora podemos ver kurabana cara a cara tukabonana y imbonankubone hablar cara a cara, nuko tukavugana viéndonos imbonankubone cara a cara. turiko turarabana imbonankubone Eso es para nuestra edad, ibyo ni ibyo mu gihe cacu ver el cara a cara kubona imbonankubone y el vernos cara a cara kandi y mu nosotros kutubona verlo a él imbonankubone natwe manifestado tukamubona cara a cara yigaragaje y imbonankubone escuchar su voz tukumva n'ijwi y saber ryiwe que estamos tukamenya escuchando yuko turiko su twumva ijwi durante ryiwe las 7 edades de mu la bihendwe iglesia. by'ishengero ry'abanyamahanga Algunas personas no abantu bamwe supieron bamwe ni ntibanamenye quién era el mensajero de su edad, n'intumwa y'igihe cabo iyo ariyo pero para nuestro tiempo, ariko mu gihe cacu al vivir en la edad que mu veremos kubaho cara mu a cara, gihe ubwo turiko estaríamos turabona viendo imbonankubone cara a cara tuzoba turiko todas las turabona imbonankubone tubona ibintu byose con la luz del sol de justicia umuco resplandeciendo y w'izuba alumbrando ry'ubugororotsi uriko el uratumurikira entendimiento y el alma y todo utumurikira nuestro ser ugutahura para n'ubugingo poder bwose nuko turi kose kugira ngo así los dushobore gutahura bityo entender abanyabwenge todas estas cosas batahura ibintu de byose porque vy'Imana la tierra será llena kuko del isi conocimiento izokuzura ubumenyi de la gloria de bw'icubahiro cuhoraho como las aguas nk'uko cubren el amazi mar. abugereye mu kiyaga Habacuc capítulo 2 Habakuki verso igice cya 14 kabiri umurongo wa y 14 hamwe también Isaías capítulo na Yesaya 11 igice cya verso 11 umurongo w'icenda y ahora rero los escogidos de Dios de este día abatojwe n'Imana b'abukuru no munsi wa nyuma nibo ba mbere baronka buno bumenyi llegan a ser llenos del conocimiento de Dios buzuzwa ubumenyi de la gloria bw'Imana de Jehová, de la bw'icubahiro gloria de cuhoraho icubahiro c'Imana en su segunda venida mu kuza como kwa las kabiri aguas cubren el mar. nk'uko amazi Así abugereye mu nos kiyaga el uko niko conocimiento y el atwuzuza entendimiento ubumenyi hamwe no gutahura de todas las cosas de Dios correspondientes. akatwuzuza ubumenyi no gutahura ko Este ibintu tiempo byose bijanye n'iki gihe c'iherezo Así nos cubre el conocimiento uko niko atwuzuza de la ubumenyi segunda venida de Cristo como ko el kuza león kwa de la kabiri tribu kwa de Judá y Kristo rey de nk'intare mu reyes muryango wa Yuda n'umwami y wa Señor bami de señores hamwe en su n'uganza obra de abaganza reclamo. mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe como las aguas. Somos cubiertos de la nk'amazi conocimiento twuzuye ubumenyi de la manifestación de la ku gloria kwigaragaza del Señor kw'icubahiro para c'umwami este tiempo final. muri iki gihe c'iherezo Así como hemos conocido la nk'uko manifestación de la twamenye gloria de Dios kwigaragaza en la primera venida kw'icubahiro c'Imana mu kuza kwa mbere kwa Kristo y para ese tiempo kandi muri iki gihe hubo también personas muri ico gihe naho habaye abantu b'abakozi que trabajaron con Cristo, bakoranye na colaboraron Kristo con Cristo bakorana y de na entre ellos Kristo también kandi hubo muri bo algunos naho nyene que harimwo fueron bamwe llamados al bamwe ministerio bahamagawe mu como bukozi apóstoles para nk'intumwa trabajar directamente kugira ngo con Cristo bakorane neza neza na en los Kristo negocios mu de bikorwa nuestro Padre Celestial. vya data wo mw'ijuru Siempre que trabajamos buri gihe dukoze mu gikorwa ca Kristo tuba turiko turakora mu bikorwa vya data wo mw'ijuru y como hubo muchos kandi nk'uko comerciantes en habaye tiempos abakozi pasados benshi mu trabajando bihe en la vyaheze obra de bagakora mu Dios, gikorwa en el c'Imana Antiguo Testamento y mu en el isezerano Nuevo rya kera Testamento, hamwe no mu isezerano risha también en este tiempo muri iki gihe los naho hay. ¿Y naho dónde nyene están? barahari mbega Esas barihe personas, abo bantu aquí barihe hay un grupo aha hari umugwi en Villahermosa presente muri y en Virahermosa diferentes lugares de la hamwe no mu bibanza República bitandukanye Americana vyo muri Repubulika y ya en las Mexique diferentes naciones ndetse no mu bihugu latinoamericanas bitandukanye y vyo mu Banyamerika Latine na Carayibe. Aquí tenemos el rapto, Aha el rapto turahafise ca gitabo izamurwa Página murabona 37. ku rupapuro rwa 37 en español. mu Gispanyol Aquí dice aha el haravuga verso 15, akarongo ka 06, 15 ubusa Yo pensé, gatandatu ati ndiyumvira oh,
mi Dios. ati nariyumviriye Un día mana vendrá un yanje, ati trompetazo umunsi umwe del hazoza cielo. inzamba yo Y mu los ijuru, muertos en kandi Cristo abapfuye bizera se kristo levantarán bazozuka ubwa mbere. esos santos del Antiguo abo Testamento bera allá bo mu atrás, isezerano rya kera hariya, quienes están esperando su llamada ari nabo barindiriye para umuhamagaro salir de allí wabo primero kugira ngo e ir en la resurrección. basohokeye ubwa mbere Caeremos baze mu directo muzuko, en línea. tuzohita yendo tuja ku a los murongo uja mu Estos ijuru. cuerpos viejos mortales Iyi mibiri serán ishaje cambiados ipfa y hechos como izohinduka, su propio nuko cuerpo igigwe nk'umubiri wiwe glorioso. bwite uhawe ubwiza, como su propio cuerpo nk'umubiri wiwe bwite glorificado. uhawe ubwiza. Nosotros tendremos nuestro cuerpo. Natwe ni ku mubiri wacu Ahora, uzoba cuando umeze. dice aquí Rero esos santos aha del havuze Antiguo hati Testamento, abo bera bo mu isezerano rya kera, podemos decir dushobora que kuvuga son esos santos ko ari de las abera 7 edades bo mu bihe de la ndwi iglesia by'ishengero y ry'abanyamahanga, de los del tiempo hamwe nabo mu gihe de Jesús ca y los Yesu, apóstoles hamwe allá en n'intumwa Jerusalén. hariya i Yerusalemu. porque los santos del Kuko Antiguo abera bo mu Testamento isezerano rya ya kera resucitaron con baramaze Cristo kuzukana na Kristo cuando Cristo igihe resucitó. Kristo yazuka. Y ahora vean ese trompetazo Rero del cielo, murabe ino nzamba yo mu ijuru, que es la trompeta final, ariyo nzamba ya con nyuma gran voz canke de trompeta. ijwi rirenga ry'inzamba. En la página Ku rupapuro 130 del rw'ijana na mirongo itatu mu libro gitabo de mu gitabo citas c'imirongo, y la página n'urupapuro rw'ijana na 149 mirongo ine y n'icenda, la página hamwe no ku 47, rupapuro rwa en la mirongo ine página n'indwi. Ku rupapuro 47 rwa mirongo ine dice n'indwi haravuga que ko la trompeta de Dios inzamba sonará, dice y'Imana izovuga. que es Haravuga ko esa trompeta, ariyo nzamba, ese algo evangélico ico kintu sonará c'ubutumwa kizovuga, y los muertos nuko en Cristo abapfuye bizera Kristo resucitarán. bazozuka ubwa Por aquí mbere. vamos a tener a Benji. Reka dusabe Benji, ashobora kuba ari hano, aturonderere ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu. Sinzi ko ashobora kuhaduhigira aho hantu, canke inzamba ya nyuma. Luego también la página 100, Hanyuma kandi ahí mismo en esa aho página nyene kuri urwo 47 rupapuro rwa dice, mirongo ine n'indwi haravuga el anuncio, hati itangazo ryo kuza kwiwe. esa trompeta Iyo nzamba sonará. izovuga, Esa izosamirana. trompeta Iyo final nzamba ya nyuma sonará. izovuga, Ese algo evangélico ico kintu sonará. c'ubutumwa que kizovuga. sonará el Mbega anuncio kizovuga iki, de su kizosamira venida. O sea, niki? sonará, Itangazo ryo kuza kwiwe. proclamará, Ni ukuvuga revelará kizosamirana, la segunda gitangaze, venida de gihishura Cristo ukuza como el kwa león kabiri kwa de la Kristo tribu de Judá, como nk'intare rey mu de muryango wa reyes Yuda, nk'umwami y w'abami, señor de señores en n'uganza su obra de abaganza reclamo. mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. También en la página 130, No ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu, 149 nos dice hamwe no ku rupapuro rw'ijana na mirongo ine n'icenda haratubwira la trompeta sonará. Esa ati nzamba última izovuga, trompeta, iyo nzamba ya nyuma. o sea, esa Ni trompeta ukuvuga final ngo iyo sonará. nzamba ya nyuma izovuga. Y así nos dice Rero la trompeta haratubwira final, hati o esa inzamba ya última nyuma trompeta, canke iyo la nzamba esa y'iherezo, séptima trompeta, iyo como nzamba el séptimo y'indwi sello, nk'ikimatanije la c'indwi venida del ni ukuza k'umwami. Señor. Sonará. Y Izovuga, los muertos en Cristo abapfuye bizera Kristo resucitarán primero. bazozuka ubwa Ven, mbere. ese es el Murabona? trompetazo del Iyo cielo. niyo nzamba yo mu Esa ijuru, trompeta final iyo nzamba ya que nyuma revela ihishura el séptimo sello, revela ikimatanije c'indwi, la segunda igahishura venida de Cristo. ukuza kwa kabiri kwa Y el Kristo. séptimo sello para la iglesia gentil es la Ikimatanije c'indwi segunda venida de kw'ishengero Cristo. ry'abanyamahanga ni Y ukuza la kwa kabiri séptima kwa trompeta Kristo. para el pueblo Nzamba hebreo y'indwi nayo es kw'ihanga la ry'abaheburayo segunda venida de ni Cristo. ukuza kwa kabiri kwa Kristo nyene. Ahí en el mensaje las 10 vírgenes, Mu butumwa inkumi 10 página ku rupapuro rw'amajana ane na mirongo 451 itanu na rimwe 400, n'amajana ane, vamos a ver, reka turabe, o 450 amajana ane na mirongo itanu n'urupapuro rw'amajana ane na mirongo itanu na kabiri, es donde dice niho verso havuga 401, akarongo k'amajana ane na y kabiri, nosotros que vivimos ati y natwe bakiri hayamos quedado bazima hasta la tuzoba venida del tugisigaye Señor, kugeza ku kuza no k'umwami, imitaremos a los o impediremos ntituzokwitangira a los que imbere duermen, abasinziriye, esos preciosos abo bantu b'agaciro que kadasanzwe sellaron su testimonio. bashingishije intahe yabo con su sangre, amaraso. No impediremos o estorbaremos a los que Ntituzokwitangira duermen, imbere porque abasinziriye, sonará kuko la trompeta, inzamba izovuga, algo acontecerá. ikintu kice kiba, Ese algo evangélico ico kintu c'ubutumwa sonará. kizovuga El anuncio de itangazo su venida. ryo kuza Y kwiwe, los muertos
en Cristo abapfuye bizera resucitarán Kristo primero, bazozuka ubwa y mbere, nosotros hanyuma los que vivimos natwe bakiri y bazima permanezcamos, tuzogumaho seremos tukiri bazima, transformados. tuzoca duhindurwa. Parados allí Duhagaze y uku sentir un cambio. tuzumva impinduka, El pelo canoso umushatsi w'imvi uzogenda, las arrugas iminkanyari izohera, cambiados duhindurwe en un momento, mu kanya en gato, un abrir mu kanya de ojos, nk'ako gukubita y, ingohe, y encontraremos nuko a dusanganire nuestros amados. abakundwa bacu primero. ubwa mbere. Si pasamos a la página 100, Tugiye ku rupapuro donde hay más rw'ijana, acerca de esa trompeta ahavuga final, kandi kuri ino nzamba en ya la nyuma página ni ku 130 rupapuro del rw'ijana na libro mirongo de itatu mu citas y gitabo c'imirongo 149 n'urupapuro rw'ijana na mirongo del ine libro de n'icenda citas, mu gitabo c'imirongo, donde dice que el séptimo ahavuga sello y la yuko séptima trompeta ikimataniro c'indwi n'inzamba y'indwi ari la venida ukuza del Señor. k'umwami. Nosotros trabajando Twebwe en todo el programa divino turakora correspondiente umugambi a nuestro w'Imana tiempo, wose ugenewe iki gihe cacu, estamos siendo colaboradores con tuba Cristo turiko rero turakorana en su obra na Kristo mu correspondiente gikorwa ciwe a este tiempo final. kigenewe iki gihe c'iherezo. Y Kandi como hombres y mujeres de negocios, nk'abagabo n'abagore b'abanyamwete b'abakozi, ustedes mwebwe trabajan en la obra de Cristo murakora mu gikorwa ca Kristo, y kandi vuestro trabajo en el Señor, ibikorwa no es mukorera en vano. umwami si pues ivy'imfagusa, ustedes están trabajando kuko mwebwe muriko en la edad murakora que mu corresponde gihe a la iglesia de Jesucristo kigenewe en este ishengero día rya Yesu postrero. Kristo kuri uno Y munsi ustedes wa están- nyuma, están trabajando kandi mwebwe muriko en la murakora dispensación mu kiringo correspondiente a este día postrero. kigenewe uno munsi wa nyuma. Y por consiguiente, Kandi mu yandi al majambo, trabajar en mu la obra gukora de mu Cristo, gikorwa en la ca edad de Kristo, dispensación que mu nos gihe ha hamwe tocado n'ikiringo vivir, twemerewe y kubamwo, trabajar con amor divino, tugakorana urukundo rw'Imana, no sintiéndonos que nos obligan, sino tutiyumvisemwo ko baduhase, ariko tugakorana queremos ubushake. trabajar en la obra de Cristo, Dushaka gukora mu gikorwa ca porque amamos a Kristo Jesucristo kuko dukunda Yesu como nuestro Kristo Salvador, nk'umucunguzi y wacu, queremos kandi trabajar dushaka con Cristo y gukorana na por Cristo Kristo ndetse tugakorera en este Kristo tiempo final. muri iki gihe c'iherezo. esa es la labor, la Uwo muri uwo ni wo murimo, agradable igikorwa a Cristo, gihimbara Kristo, y es la obra que es kandi bendecida ni igikorwa por Dios. gihezagirwa Y cuando n'Imana. estemos en la cena de las bodas Kandi del nitwaba mu Cordero birori del cielo, by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, Él recompensará azogerera a cada uno umwe wese conforme ibikwiranye a sus obras, n'ivyo yakoze, conforme a todo lo que ha hecho, ha trabajado en la ibikwiranye obra de n'ivyo Cristo en el yakoze, tiempo. ivyo yakoze mu gikorwa ca Kristo mu gihe Así es que yemerewe hombres y kubamwo. mujeres de negocios, Nuko rero bagore n'abagabo Evangelio del Reino, b'abakozi adelante bakora mu trabajando butumwa bwiza en la bw'ubwami, obra de Cristo, mubandanye en nuestra mukora mu gikorwa y ca dispensación, Kristo mu gihe cacu porque hamwe n'ikiringo cacu, vuestro trabajo kuko en el Señor. ibikorwa vyanyu mukorera no es en vano. umwami ntabwo ari Que Dios ivy'imfagusa. les bendiga Yesu Imana yobahezagira grandemente, cane espiritualmente mu buryo y bw'impwemu materialmente hamwe no mu buryo también. bw'ibintu bigaragara, Y les use grandemente kandi en su ikabakoresha obra cane mu gikorwa en cayo este día postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Aquí tenemos en el mensaje Aha cisterna mu rotos, butumwa página 13, bwitwa ibigega vyatobotse ku rupapuro rwa 33, lo que les dije que turahafise ivyo nababwiye está contenido en el ko libro de citas, biri mu aquí, gitabo c'imirongo hano. en Aha el mensaje cisterna mu rotos, butumwa ibigega vyatobotse Página 13, urupapuro predicado rwa gatatu Julio 27 bwavuzwe de mu kwindwi 1964 itariki en 27 Jeffersonville, Indiana. mu 34 hariya Verso Jeffersonville 11:61 Indiana, dice, akarongo ka recuerden 11:31 haravuga ngo vivos y mwibuke que yuko twebwe abakiri no bazima impedirán a los tuzoba que están dusigaye durmiendo, tutazokwitangira porque imbere la abasinziriye, trompeta de Dios, kuko inzamba esa y'Imana última trompeta, iyo nzamba ya nyuma la secta iya acaba de gatandatu tocar, izoba ihejeje y kuvuga. esa última Iyo trompeta, nzamba ya nyuma como rero el último sello, nk'ikimatanije ca será nyuma la venida del azoba Señor. ari ukuza k'umwami, Tocará, y izosamirana, los muertos en abapfuye bizera Cristo Kristo se levantarán bazozuka primero. ubwa mbere. Ahí podemos ver Aho dushobora kubona lo que es esa ico trompeta arico final, iyo nzamba ya o nyuma séptima trompeta, canke inzamba y'indwi, es ni la séptima trompeta inzamba y'indwi como el séptimo sello, la nk'ikimatanije venida del c'indwi Señor. ni ukuza y k'umwami, sonará. kandi izosamirana Esa izovuga. séptima trompeta Iyo nzamba y y'indwi ese séptimo sello sonará. n'ico kimatanije c'indwi bizovuga Y eso bizosamirana, es
la venida del Señor. kandi uko no kuza k'umwami Y será dada a conocer la venida del Señor. nuko hazomenyekana rero Y kuza será dada a k'umwami conocer la venida del Señor. hamenyekana ukuza Siendo dada a conocer k'umwami es la trompeta final. kuri ko kumenyekanishwa n'iyo nzamba ya nyuma trompeta canke inzamba y'indwi ivuze revelando este nuko misterio igahishura iryo banga ry'Imana. Esa es esa trompeta Iyo o niyo trompetazo del nzamba cielo, canke inzamba yo mw'ijuru prometido para ser yasezeranijwe escuchado ko por la iglesia de Jesucristo en ishengero rya Yesu Kristo tiempo rizokumva muri iki gihe c'iherezo. es un trompetazo del cielo, Ni la voz nzamba yo de Cristo mw'ijuru ya hablando desde el Kristo cielo rivuga riri a su mw'ijuru iglesia en la edad de la ribwira piedra ishengero angular y ryiwe mu gihe dispensación c'ibireko de la ley, by'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami por medio biciye de su instrumento mu correspondiente a la edad de gikoresho la piedra ciwe angular y kigenewe igihe dispensación de la c'ibireko ley, lo que es by'imfuruka hamwe su n'ikiringo ángel mensajero de c'ubwami Apocalipsis ari we capítulo marayika 22, w'intumwa mu vyahishwe verso 22 16 del mirongo cual cumi na dice, gatandatu yo Jesús ari nawe he yavuze enviado ati mi jewe ángel Yesu ntumye para umumarayika daros wanje testimonio gushingira de intahe estas mwebwe ivyo cosas en las iglesias. kubw'amashengero Y Apocalipsis no mu 22, vyahishuwe verso 6 22 también mirongo da gatandatu testimonio naho nyene de su ángel que envía arashingira para intahe marayika wiwe manifestar a arungitse sus kugira ngo siervos yereke las abagorano cosas que biwe deben ibintu suceder bitegerezwa kubaho pronto. vuba. Y en Apocalipsis no mu capítulo 4, vyahishuwe igice verso ca 1 kane dice, umurongo wa mbere "Sube acá". haravuga hati Con esa duguze voz de hano trompeta dice, iri "Sube jwi acá, nyene niryo y yo rivuga te riti mostraré duguze hano las iri jwi rimeze cosas que nk'iry'inzamba sucederán ndakwereka después ibintu bigiye de kubaho estas. hanyuma y'ivyo Hay que subir a una edad, no la edad kudugira mu gihe celestial igihe de co la iglesia mw'ijuru de igihe Jesucristo, c'ishengero que rya es la Yesu Kristo edad arico gihe angular, c'ibireko para bizifuruka oír esa voz kugira celestial, ngo twumvire ijwi ese ryo mw'ijuru trompetazo ino nzamba del cielo. yo mw'ijuru ser oído en una edad celestial, la edad byumvikane mu de la gihe piedra co angular. mw'ijuru igihe c'ibireko Y bizifuruka así escuchar la voz de bityo Cristo dándonos a humvikane ijwi conocer rya por medio Kristo de su ángel ritumenyesha biciye muri todas marayika estas wiwe cosas ibi bintu que deben byose bitegerezwa suceder pronto. kubaho vuba. Y así todos nosotros aho niho rero twebwe twese tuzoba turiko turakorana na Kristo mu bikorwa bya data wo mw'ijuru. y así nuko bityo con nuestros negocios terrenales ibikorwa byacu byo ku isi en los negocios tubikoreshe mu bikorwa bya data wo mw'ijuru. adelante trabajando mubandanye en los mukora mu negocios de bikorwa nuestro bya data wo Padre mw'ijuru correspondientes a la edad de la piedra angular y bigenewe iki gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami kuko ibikorwa mukorera umwami atari ivy'imfaha gusa muzobironkera ingororano bikwiranye. Imana ibahezagire kandi barinde kandi bakoreshe cane mu gikorwa cayo kandi bateze imbere mu buryo bw'impwemu hamwe no mu buryo bw'ibintu bigaragara navyo. murakoze cane kuba mwateze amatwi mubikunze. ndongera gusiga hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.